ugerageje kuraba na Satbi wa kera Satbi ugerageje kuraba inkuru y'ukuri ni indirimbo ya Degriva ubuzima nari mfise icyo gihe naba muhira premièrement ariko urabona ndi ahi wanje shaka kuba ni caye nk'ije navuga ati hano nije ndahariha urabona nka kera nari nkiri wa Satbi agitangura afise indirimbo zibiri ata income acirondeza kigerageza kwirondera ariko no munsi nabona ndasohora indirimbo yenda yisohoye irampa amafaranga biri different cyane na hirya hejuru urabona kandi ifite studio ariko kera nagenda kwa Papa Amiri ariko bari bankora indirimbo ari yampaye album inkuru y'ukuri ariko no munsi ndashobora kuba no kwishara nkavyuka nkakorera muri studio yanje jenyene. Murabizi neza yuko Fizo ari umuririmbyi wa kera kandi amaze imyaka myinshi no grand frère twovuga mu grand frère rero iyo ari umuntu w'umu grand frère nkaba nanje nshaka kuba plus canke nawe kurusha urumva genda muri tele nkahura na Le Champion nkagerageza kugira kwipima kuri Le Champion parce que kugira ngo ube mukuru nuko ukinira muri mu kibuga cy'abakuru rero ngomba kumwereka yuko Le Champion mo si cyo kuba champion mu kindi gihe uretse ko ata mutima mubi tugomba kubikorana cyangwa iki nuko umuntu wese abagomba kuba yubaho akaba Le Champion. Nico gituma uzubona sometime hari impari iki hagati yacu kandi nibisanzwe cyane sinibaza ko ari bibi iyo umuntu avuze ati je hari umuntu nshaka kuba peut-être hari umuntu runaka ngaha ameze uko okay je vais gagner le marché nibisanzwe niyo bashobora kuba haraciyeho ibintu tugatana kwa majambo bikabuko muri sansi mije ndayifata nka business mba ndayifata nk'uko umunsi umwe bishobora kuba byo duha amafaranga tukagira ikintu kimwe kikaza kituzanira something income runaka nivyo nari nizigiraga ariko nyuma ya iyi tariki ya 2 z'ukwezi kw'icenda ari cyo kintu cyagomba kuba ariko nticyabaye bivanye n'ukuntu tutakira ko sometime utandukane bwacu bwari kuduha amafaranga hako twokwankana cyane ku mutima urabona bivuye ku mutima ariko ntabwo tugeze tubitahura n'ivyabaye nicyo gituma nubu mutazosubira kubona Sadbi ari mu kintu cyitwa beef canke utandukane akagaragaza ahantu hose ko atavuye yishimiye Farious ntabwo muzosubira harakora nanje nakora tugomba gukora twese je veux être champion ngomba kubata record nk'aba champion d'Afrique mu gihugu cyane nk'aba mukuru ibyo nibisanzwe sukumuri indero kira umuntu wese abashaka kuronka no gukuronka kugukora yunguka no mwifuza gukora homba ndoto zanjye zishitse ko zo narota bose ko no musi fise izindi ndota nzoshakisha musi Sadbi afise gushika aho atarashika n'ibintu byinshi naragera ko muri muziki wacu uracari wa ubu Burundi gusa bigiye kure bikaba mu Rwanda Tanzania Uganda ariko biba byakagombye kuba umuziki wacu uba ari umuziki mukuru uzwi Afrika yose kwisizima ni Burayi ivyo nivyo nshaka kugeraho ko nanje umunsi umwe nkaba international artists atari African artists cyangwa East African artists mugomba kumenya igihugu tukoreramo abanyagihugu babo kiri peuple mu buhe buryo n'abantu bangaye bakirimo abantu bangaye bakunda music population itegera muziki mu bantu bakuru bafise amafaranga bangana gute ibyo byose ni ibintu bituma
shika kuri kuko ntago abantu b'investisa mu muzika amafaranga nyayo kuko niwombwira ko uko investisa 10 millions satpi ngo kugira ngo abe international nibishoboka ariko iyo ufise peut-être ushobora kuvuga nka 300 à 400 millions turashobora kuba muri rimbi mpuzamakungu. Ikibazo nuko n'uwo yashiramwo abanza kuraba milieu n'igikorwa na income yavyo urumva kandi ugiye kuraba mu Burundi rero usanga na show abantu bagikora show 3000 abantu ntabwo biraba parce que population ni n'abantu bato kwanza ni bake abantu benshi ni bato ku kibazo cyo kuvuga ko wo kwinjiza nta nzira nyinshi zo kwinjiza amafaranga nkayo zihari nicyo gituma usanga benshi baguza tunga batinya badashaka kurekura amafaranga. Muzobibona kenshi ibyo nabonye hariya nagenda bona nivyo nzananga ariko kubera ko population yacu taruguruka abantu bacu bataruguruka babona ibintu bimwe babibona ko biri bitari ivyo ariko hanze niko bikorwa rero nico gituma je mbandanya gukora kuriya kubici ndabira ku nzira nagiye ndabona aho hose naciye nico gituma atacyo mpagarika kugira kucyo nashakaga cyangwa kucifuzo canje cyo kuba international artist because byose nabonye ngoma ndabikora naho abantu ngabo byemera cyangwa bakavyanka je suis le juge. Umuntu wese arafise personnage na identité na personnalité yiwe umuntu wese afise personnalité yiwe identity yiwe rero uwo ni busatpi wanyawe nukuvuga yuko abantu baba bagomba kumwakira kuko ari we satbi niyo personnalité yanje hama ni gake nkora bezo za horreur ariko uretse ko music na blues ari ibintu bijanye ubushuti burari abaririmbyi banyinspira bakera bagiye baduha inspiration ugiye kuraba texte nk'inzindirimbo mu babaro ni texte ziba zigomba gusa n'aba Africa Nova ugiye kuraba texte nk'indirimbo nka za Nyanzobe ni texte ziba ziri base cyane ku muziki wa kera Africa Nova Bahaga Chancho Amis pourquoi pas ndetse no mu bubu nka Kidumu n'abandi ariko cyane mu myaka yeze kabari Kidumu pourquoi pas Lolilo babari twagiye nyene tubona kandi usanga ari ikintu gikomeye twagiye tubigira ko cyatumye no musi tuba abo turibo sinigeze menya yuko byogera yuko jewe nawe byoshikana satbi n'umuntu atarekura icyo ashaka abashaka kugishikako biciye mu nzira zose. Sadbi n'umuntu w'umukozi cyo nibona nk'umuntu w'umukozi adacika intege na gato umuntu yavuye ahantu ashika ahandi ahantu biciye mu nguvu ziwe umuntu yinspira abantu benshi cyane mu gihugu. Iterambere n'igihuta cyane bivanye naho dukorera rero bivanye naho dukorera nyene je mbona umuririmbyi n'umunsi agerageza kubahwa kandi yubashwe mu buryo bingana n'ahantu akorera bingana n'ivyumviro by'abantu bakunda umuziki. Uburozi bwamye babukoresha ndetse nuko byo babiri mu mico y'abanyafrika rero ntibitangaje si vy'ubu vyamyeho niyo vyo kubako uza kwemera ko bihari vyakubayeko benshi ntibemera ariko buriho kandi abantu babukoresha gutandukanya no gukoresha uburozi kugira ngo ubicyuri hari no gukoresha uburozi kugira ngo wicire ubundi rero muri ivyo bibiri nabamwe ciza ni kibi
buri muntu ku isi aba yifuza kuba mukuru nkuko nakubwiye mu kibazo cya mbere, aba yifuza kuba à la hauteur, gushika ku ndoto ziwe. Nibaza ariko nicyo gituma abantu benshi ku isi bakoresha uburozi karabayumvira nibuka yatumye mba ubundi uno munsi kandi nshimira cyane n'indirimbo ifise histoire yaciye inzira yanje, n'indirimbo inkuru y'ukuri nakoze mu myaka ya 2010 ariyo n'abantu bankundiye cyane. Icyo gihe ndibuka nari nahawe album na Amiri Pro, ariwe tunovuga ko ari umuvyeyi wanje mu muziki, hamwe na parce que kera n'ubundi umuririmbyi kugira ngo abe umuririmbyi atangura producteur hakaba na journaliste. Rero muri icyo gihe nari umuntu ateye impuhwe, bivanye n'ukuntu nari meze, nateye impuhwe cyane bivanye na tala yanje. Abantu bafise impuhwe nabo bafatira kuri talent yanje kugira ngo bavuge bati tumukure hasi tumushyire hejuru. Icyo gihe ndibuka n'abanyarwanda bari bakubise umuziki wazimye cyane mu Burundi. Icyo gihe wagerageza gukora production yari Amiri Pro, Radio CB yari iri à la hauteur, akaba ari n'umumenyesha makuru Landry Mugisha asanzwe twara Akeza. Rero ni abantu badekuviye talent yanje, novuga yuko kugira ngo ndonke inkuru y'ukuri ndayironke ishikire n'abantu, habayeho kwanza abantu, kuko abantu bose si babi, hari abantu beza usanga bagucira inzira, abantu bagukorera ikibi, ariko Imana igatuma abandi abantu bahindura ubuzima. Rero ubuzima bwanje bwahinduwe n'indirimbo inkuru y'ukuri. Icyo gihe Landry Mugisha kuri CB, Amiri Pro ariwe yampaye akaryo ko kuyiririmba. No munsi ubuzima bwanje bwarahindutse kubera indirimbo inkuru y'ukuri, Landry Mugisha hamwe na Amiri Pro. Ndonyireho n'akaryo ko kubashimira, ndavyaho ngeze kuboko kwabo kabisa kwagize icyo kumayo. No munsi aho ndanafise n'umuryango kandi mbayeho neza, ndarabashimiye cyane, nkashimira n'Imana kuba yarampaye iyo ndirimbo n'abo bantu babingejejeko. Muri byinshi ubuzima bwanje nkuko mwavuze kenshi, nakoze birth, nakoze iki, ariko imyaka iragenda. Uno munsi ari bimwe ngerageza gukura hariya kuri réseaux sociaux no gushira hanze, nashaka gutangura guprivatiza ubuzima bwanje. No mwanya nashimye kuba by'abapeti banje n'ibindi byinshi byotangura nkabibika kwanza, nkabikava muri réseaux sociaux cyane hose. Sishimye kuvuga izina ry'umwana wanje muri kano kanya, bivanye nuko ndashaka yuko kwanza muri kano kanya ubuzima bwanje buba open cyane, ndashaka no guprivatiza gato bimwe.